abamenyeshamakuru b'ingahani n'abamambe bo muri komite executive ya Federation Burundize Volleyball. Uno munsi rero twasubiye guhurira ngaha nk'uko twahuriye mu mwaka weze hari mu matariki yegereza nk'aya nyene, aho twaje kugira lancement officiel ya World Beach Pro Tour, ni ukuvuga umukino mpuzamakungu wa volleyball ku mucanga ruzobera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi guhera ku itariki 20 gushika ku itariki 24 z'ukwezi k'umunani ku nshuro igira gatatu. Muri make rero ni icatuzanye ngaha ari ubu rero ibikorwa aho bigeze ku ntambwe ishimishije, ni ukuvuga yuko ku bijanye n'uburyo buzokora ico gikorwa buriko buregeranywa, kuvuga abasanzwe badufasha cyane cyane Ministeri ya Jeunesse Sport bariko bakorana na komite y'iwacu kugira ngo iby'uburyo buzokora icyo gikorwa buboneke. Hanyuma ku bijanye n'ibihugu zo kwitaba, haramaze turiko turaraba kuri plateforme ya Federation Internationale, ibihugu biramaze kuba bitari bike, ubu hariko ibihugu bishika 15 ni nabo ntihenze. Hanyuma ku bijanye n'imyiteguro yindi, amakipe yacu ngaha ariko aritegura bikwiye. Mbere ejo bundi zimwe muri zo zari zagiye muri Coupe d'Afrique volleyball beach yabereye muri Maroc, bose bariko baritegura kugira ngo bazoshobore kuja no mw'iryo higanwa bafise ubumenyi bukwiye. Muri Makenya naho tugejeje no munsi rero, tukaba twagomba kubasaba yuko mwodufasha kumenyekanisha urukino ruzoba kugira ngo abantu bazokwitabe ari benshi kuza kururorera gusumba uko baje mu mwaka uheze.